rero je nkanje nk'umwana aciye ubwenge kandi ndiko ndakura kandi nyene ndavuga ati je iyi contrat ntayo sinya contrat imeze uko yari imeze uko contrat wosinya contrat idahembwa encore ngo ugiye gukina handi ngo nk'ubu dufate nka par exemple bambaye nka 100,000 nakinye mu yindi shuti mu yindi TV nka 40% ngo cenda ijana muri groupe ivyo ntivyumvikana ndavuga nabo bataguhemba miyo TV urumva ntayo karamemba ndasinye contrat ngo kubera gusa ngo ndahagume ngafate ibiki n'ibiki ubwato yayo byiza mu Burundi no gufashanya kandi mu Burundi iyi filme nta mahera menshi wovuga ngarazamu sawa biragenda uko nyene turanka kuzisinya mu nyuma niho yacankinisha filme jewe nitwa KERCY nyene ndapfa nina filme mpfa kandi nari mu actrice principale gute mu actrice principale apfa twindani ndani hari abakuru ambwira neza yuko yayigeze kubasaba yuko mworyamana kugira ngo ibintu bigende neza ibi bintu nivyo canke sivyo ivyo bintu vraiment ni vya bien ça explique-moi comment vyagenze gute iyo ngeso twayihereye ku mukobwa ari yizi mukobwa wo haga no mu Kirundo mbega musuingozi mugabo suingozi gusa uwo mukobwa araza kwiyumva kandi nje bashaza kumenya nabandi tutazi yaramwandikiye aramubwira uwo mukobwa arakunda filme cyane yarashaka gukina je non sais pas je afocha mubwira ati kugira uze gukina pati ya mambiri umva yasavye uwo mukobwa ntiyasavye mwebwe rindi yasidaheze sasa tia moya mbili shaka moya mbili kweli umukobwa rero nimba bagize moya mbili nimba batayigize I don't know jewe Joashi bwizo aragusaba muryamana bwizo kina film kuri kigugu uri kitavye ingene urabikora yaramaze kuye gusaba wewe nginza nti vraiment yihangane cyane je sidi kigugu ngizibaza ngaho navugiye ariko yarigeze kuyigusaba uravyanka basi navugiyemwe ntabwe ngugira cyane nshaka kududure je shaka kuko tugegeze akunda gusaba akoga baryamane ukine film kwanza sikugira ngo ucukina film aramana iminsi araguharara Joashi araharara arabesha yo sinzi numubeshi exposa n Hey Safa mumeze neza Elma love mwari mutade biki wanyu ndameze good guys ndameze fresh nibaza ko mumeze fresh mwabwe rusura kwanyu runini ngene bari bumeze Kesa reka bana baramusesa so no musi nje nk'umusazi kabisa wo kuyenea so ndi kumwe n'inkumi zitagase nziza ino hariho yellow ino hariho black African black ariko kandi nanye nkabandi black n'indani hose ni black ariko sasa rero kigano gifise impuye mu guys no kuramutsa vyananiye urumva kugira ngo iyo mvuga vyananiye ariko rero kana ubwire neza ko ndi kumwe na KERCY ndetse n'inshuti yiwe magara musanze mubaze neza ko ndi ba actrice bamarabize neza ko je numvise akantu hari na hari yamvuga ati abana guys yamvuga nakaza kugira ngo bimere neza KERCY ndi kumwe n'abigeme babiri ndetse bakiri bato cyane bakifise ububasha bwo gukora byishugira ngo biteze imbere ariko bafise n'izindi mpano zitandukanye harimo gukina filme ndetse n'ibindi bitandukanye musanzwe mubazi abakurikirana filme ndundi muri rusange bitekeke ni sawa meze neza yego ndameze neza turamukiza ko dukurikirana turabaramukije mwese muri ko muradukurikirana kurundi ruhande ndafise kandi uwundi mwigeme kandi amwite black woman black girl asanzwe ari mwiza cyane kuri yakala nk'iyi wanje ubona roso tujanye na Sava umeze neza cyane gose ko batakuzi bitwa Twa Fleuris gusa ubenshi baze kuri gashuhe hari hano gushuha kwenda mbere reka tugende tuganira neza kugira tugende duhuza no munsi keke uri karamurabo no munsi yumve ko keke ari umuntu kirosana tumuzenza asazo akira amafilme muri rusange ariko tubanze kwanda twinjiye mu idonido keke uwo kubaza ati isigure we mu majambo nk'atano canke muri text nka zitano wo kwisigura gute nisigure isigura uriwe ipresent mu majambo matano apara yuko wowe uri umukinyi wa film ya nisigwe mu buzima busanzwe mbaye keke ndi umuntu nuko iki okay KERCY ndi KERCY nyene nkaba ndi umunyeshure
nkaba ndi umukobwa ndi umwigeme nkaba fatikanya n'akazi ka filime nuko nyene bitanu ntivyashitse mbwa ivyo birakwiriye kandi bazo ushaka kumenya yakumenye ariko kambanze mbaze neza muri rusange benshi bumvise filime ndundi benshi bahita bumva Capitale Bujumbura ariko mwe musanzwe mukinira mu ntara hakati hari ndavuga Ingozi n'ahandi hatandukanye ese hari akarere ka filime hari gapanze gute gahagaze gute karere ka filime Ingozi hariho abana bafise impano yo gukina filime gusa kwa kuntu baba ruguru usanga nyene batitaweho cane udaciye ukoresha iyo tara yawe nyene ushoboye kumenyekana bien usanga nyene ata uri kurigeza bariko bakurikirana cane abanyabujumbura twe bakatwibagira na cyane kambaze neza hino ku ruhande rwanje rwo ku ruhande gashuhe byafashe ingufu zingana kutugira ngo mumenyekane mu gihe tuzi neza ko ngahi Bujumbura ariko ariho benshi bakurikirana ibikorwa kumwe mukamwamenyekanye bidaciye ngaha biciye kuri ku rubuga rutariko rakora ngaha mu gisagara byari bimeze gute vyatwaye poids zingana gute kumenyekana ntibabisigura ngo nikora ngo wakinye ngo mu gisagara cya Bujumbura canke mu gisagara ca Ngozi donc ufise impano urashobora kuba ukinira no kuri TV iteye imbere cyane muga ntuvuma umukina nakarabo bavuma rero kugira dushobora kumenyekana mu mwanya muto bivana n'impano y'umuntu ingene ukora kandi ikintu gishizemo ishaka urabizi cyose ikintu cyose kirakunda ugize ubunebwe hasi aha nyene cyangwa ingaruka kandi ku rusaku rw'iwanje kwatuma impaguru kuno musugira ngo nze tuyage neza tuganira aha rero aha nako nshaka kwamenyesha kwanze ngene bameze ngene basanzwe bakora akazi kabo ariko kandi reka tubanze tusabe neza ikintu kimwe cyonyene gikuru changenza maze imisi numva makuru atandukanye ko mwa mwaravuye muri TV mwahora mukinira hari Ingozi iwanyu sivyo yuko mwa mutakiriyo kandi kanatsinda guys kanabwiza ukuri ko nabasanze bari muri shooting hani mu gisagara ca Bujumbura ahandi muri TV runaka sinzi ko ndayivuge cyane ndabasanza kwa Mr Sami bariko barashootinga bisha bintera kwibaza sasa aho ashatoka kuri birimani bimeze gute mwaravuyeyo canke aho ni partnership tumukoma tumika ico kibazo rero abantu benshi bamaze imisi bakitubaza burya siwe wenyene twebwe ukuri twebwe dufise dazi ko abafanzi bacu bashaka kukumenya twebwe ntituriko turakina mu Nkinzo TV kubera imvo zitandukanye hari zitatuvako bivanye n'umukoresha wacu nimba atari banga ngo ntibakikina muri mu Nkinzo TV bivanye n'imvo zitandukanye hari zibavako n'izitabavako imvo zibavako nizi zituvako ndabwiye ati sinavuze zituvako iziva ku mukoresha wacu izo mvo zituma umukoresha avuga ati mwotuma mugenda nkababura hako mu bande ya mukina zo barizihe muri ko mufiki muri rusange en fait urumva iyo uri umuvyeyi ugafata abana ba ukareka kubafata co kimwe ukavuga ati no jewe nakanda mukunze cyane uyundi ndamwase urumva nyene ni ibintu byumvikana haba ivangura uko ndavyumva jewe natwigi wanje iryo vangura ryagenze gute vyari bimeze gute kwanza duha umuco gwose ukwiriye numva twebwe twarakinye turakina ibanga nje nkanje ubwanje nivugiye gasho ataraza narakinye amafilme kuyo TV menshi tu hagezweho re ibanga seri turayikina amatwa dusumira tukumva umengo hariho bamwe ahemba n'abandi adahemba twebwe tuzakubimenya atangura kutubwira ati azane kontra dusinye ko yabivanye n'ukuntu wazobona turiko turakina mu yandi ma TV nyene mu yandi ma TV ngo dusanga naguhamagaye ati ngo mfashe ngo ukine kwa naka ngo tukagenda tugakina niko kucazana amakontra ngo dusinye tubavuga ati none izi kontra kubera ikazizanye kwibi twe atavye amakontra twari twavuganye
tavuga ati umugabo ariko arisubiza ku ijambo mengo nyene ariko arazana ibindi bintu kirundi kirangora mu mbabarira rero je nkanje nk'umwana aciye ubwenge kandi ndiko ndakura kandi nyene ndavuga ati je iyi contrat ntayo sinya contrat imeze uko yari imeze uko contrat wosinya contrat idahembwa anko ngo ugiye gukina handi ngo nk'ubu dufate nka par exemple bambaye nka 100,000 nakinye mu yindi shuti mu yindi TV nka 40% ngo cyo ndayijana muri groupe ivyo ntivyumvikana ndavuga nabo bataguhemba miyo TV urumva ntayiko karamemba ndasinye contrat ngo kubera gusa ngo ndahagume ngafate ibiki n'ibiki ubwato yaye byiza mu Burundi no gufashanya kandi mu Burundi iyi filme nta mahera menshi wovuga ngo arazamu sawa biragenda uko nyene turanka kuzisinya mu nyuma niho yacankinisha filme jewe nitwa KERCY nyene ndapfa ni na filme mpfa kandi nari uma actrice principale gute uma actrice principale apfa ndavyorosha mvuga ati ni ibintu bisanzwe nyene tu birasanzwe ndapfa nyene mu nyuma cangarukana ndihasa angarukanye ndihasa nyene arampendahenda ibintu avuga ati KERCY ngukine ndagenda ndakina gusa rero nkabaza nk'abandi bakinyi ntihagire ico babivuzeko mugaje mbere yuko wumva yatanguye kwirukana ba GASHUHE n'abandi dukinana bamakanyaganye gashara byivugira kandi wenda gushikako bandurindire wenda gushikako aranyica hewe urumva umuntu umwokinishije yapfuye ni nkuko ubumwirukanye ariko bivana gende ukunda vyumva bivana na story ya film ingene ihagaze oya nta mu actrice apfa hati je sinari gupfa nopfa gute nyene ndavuga ati nibisanzwe ndagaruka ndihasa garutse ndihasa aho ungene rero nagiye nanje nivyo ntazi hari hano ntaratora neza kwanza tubanze dutuye gatoyi wambwiye ati mwaramenye ko hari abako barahembwa nayo muteko murahembwa mumaze kubimubwira ababwira yuko mwozana contrat sivyo none se gusa iga contrat mwagire muyisinye hama ntimuhembwe nagira ngo yabagire ati nzana contrat mamusinye hama tunani namwe ntango kubahemba nanyakirira uwo mugenzi GASHUHE we sasa we kwanza nambi urumva yavuye ukwawe wivyo bimeze gute jewe kumwe navuye mu Nkinzo TV jewe mu kuva mu Nkinzo TV bon hari muri grande vacances rero jewe bankeneye gufata kunje nkaruka aho kazi ka misi yose kadahemba tese no gumanza misi yose rendi jiskane ndeje utari kurampemba nta muntu numwe ahemba muri Nkinzo TV uyu umwe wenyene wazarabesha ngo nawe wa diaspora mahama nta muntu numwe ahemba arayarya kiretse okay sa tubwiye ati hari abahembwa n'abadahembwa twavyumva natwe ariko tubiravye nk'umuntu yobahembwa burya sinibaza ko director yokorera ubusa agenzi ifitabica umukameraman kwa umukameraman sinibaza ko yokorera ubusa ivyo sinibaza ko vyumvikana jewe ntiyampembye abakeresi ntiyamuhembye Brenda Makanyaga bose nta numwe yahembye akagenda akabarara hejuru akavuga ngo nini na nini ngo ndabahemba iki ngo na Minerva turiha man byarambabaje je kwitonda akavuga ngo je ndiga kwishuririza ivyo feza tasho ndiga muri prive sinibaze ko nk'amafaranga yo kundihira adatunze neza n'umugore wiwe ngo ntiyoronka amafaranga yo kumurira ngoje aka kantu nakumvise ngo ntiworonka amafaranga yo kumurira udatunze neza n'umugore wawe atunze gute umugore wiwe yewe kira jesi ngundi umuntu amenyera reka ndakubwira jewe rero ndaza no muri vacances nafise umuntu muri famille nje kuraba ngo muvyeyi avuze ati genda aha ni genda ntushaka kumuhariza ngo ndi mu mafilm jewe hari umuntu muri famille nje gufasha no mutante yavyaye candazina akaguma telefona ngo gashu ngo duga ngo nguze ngo dukine nkamubwira jewe ndi Bujumbura ntibishobora gukunda ko nshobora kuza gukina akambwira ngo wewe ngo ushaka gutera akaduru uvaye muri groupe jewe naje nizanye uwo wundi ndiko ndosha ngo naveyo nindera mpeze ivyo ndimwa hama nzokubwiranje mugabo mama cyaramanukino camvuga ati reka nsimbe nkina ino samedi na dimanche comme ça ndichangaruka acambwisha ndamubwira ati mitike rero kuko niwe yarankeneye kuva Ngozi hagende Bujumbura ni itike Probox se umicumi ni 1010 nimba ndimire aho oya sinafasha mara bajaje shikana kuri kotewe yanduye 9,000
igihumbi nagishize Nazo 9,000 n'ibihumbi 10 n'ivyakuye ngo ibihumbi 9 n'ivyandungikiye. Kersi nce naye mubwira Kersi ambwira ngo agasho ngo adekonye kutajugenda jewe ibihumbi 9 binkuri ngozi ngiye no gukina ntanampemba nta nifa naza kungurira. Byo kwanza uwo mutipe kwanza yitwa gutega misi mujuye ata. Anaitwa Joachim. Yarambabaje ikindi kintu cyagiye kumbabaza rero. Umuntu wese azi ko yahaye amahera Joachim ngo aze anzanira ngure telefone nta telefone yigezampa. Nta mahera yi telefone je yigezampa. Baratanze amafaranga ashika mu 300 n'abandi bamuhaye ntazi baraza bakabimbwira ku telefone baciye kwa Kersi. Bariyizi banyene bariyizi. Yampaye mu mafaranga mu bihumbi amajana mwatanze. Yampaye amafaranga atarenze 39,000 ntihane kuyana karara. Yampaye 39. Ariko sasa hari amajambo akomeje kwarara hirya no hino kumuga ngo rukabumenye baba posting bavuga neza ko mwoba muri baba sinuko no bivuga imbere ya kamera kuko numvumenga je bintera nisone sinze kuvuga ibintu vy'ibishira soni ku muntu babita amazina atandukanye yo kuba tyoza kubafata nabi peut-être ko hoba hari ukuntu mwari mubanye n'urya no mutipe mu ntimumvikane hari ibintu mwaba mutahuriza ko inbox twe abantu tugeze tumenya Joachim je office ibintu byinshi inzi kuri wana byinshi cyane Joachim hari abantu baza muri groupe kugira winjire utabatanga amahera kandi je narikuye mu nkinzo TV ntigeza nyirukana navuga ico kintu cy'abatumye nyirukana jewe narikuyemo kumvuze wanje ko atamwanya ndonka rendi jusqu'à rendi je nsubira ku ishuri sinamwanya kuja gukina film ariko ngo mwari uburaya ubura sa eka je misemo kukivuga ngo mwari uburaya izo ni zimwe muri post nagenda abona hirya none zitandukanye zibatyoza uko ndabiherehe gashomerehe mperehe reka Kersi agufashe Kersi mufashe uwo muhungu arabesha sinibaza yuko umuntu rore twe dukina ego nje ndakina rore ariko rore yiwanje ndayihevye kuyikina ninde yo cayikina je narakinye ndraga umuhungu nyene ndamushukisha umubiri wanje ariko sikomeze yaragiye arapostinga ku ma social media kuma ahantu henshi ngo yatwirukanye kubera ingese twe ntigeza twirukana twebwe ubwacu twe twashatse kuvamo tuvuga ati ibi bintu tubizodushikana hehe ibiki nibiki tuzokina n'ahandi bishobotse natwe tuguruza ibyacu natwe nega natwe turashoboye tuguruza ibyacu dukore twigeze aca postinga rengo ingeso nyabaki baramusaba ati vuga izo ngeso abo bana babagirije vuga izo ngeso acaja kuri page yiwe arapostinga ingeso ngo yatwirukaniye ngo ntidutonda muri groupe ngo turagumura abandi bakinyi ni byinshi nyene arapostinga gusa iyo ngeso rero nyimba ari izo ngeso yatwagirije gusa abandi bantu ntibabitahura uko niyo mpamvu je wallahi nari navuze ati ivyonya ni ibintu bitonya cyane sinokwishurana n'umuntu nyimba dufate nka Joachim nyimba n'ubuvyeyi niwe yanzanye kuri kamera aravuga ati reka Kersi ndamwerekane ndamenya ko mfise impano yo gukina film sinoja ngo ndamutuke ngo ndamucoze oyaye sindamwubahutse je sinigeze nifuza kumwubahuka mugabo yambabaje acagenda adupostinge ngo dufise ingeso kubera tumukinira filme abantu batubone muri ya mafilme yiwe turiko turakina ibiki nibiki bacavuga ngo ni ingeso mbi turavuga toya ndavyihoza nyene aguma akora ibiganiro ikintu cambabaje ntaco muzi mwebwe aca afata antelefone yumvisha amajwi umujournaliste anyigire inzoka ahejeje kuntukira mu kimenyesha makuru acanyigira kinzoka ibaze muri yo conversation mariko muyaga gute kugira ngo twumve neza ivyo mwavugaye muri ico kiganiro naja kuri Buja Today TV uravyumva tu explique hapa je sinda kuja kurondera ibiganiro hariya na hariya we yagutelefone yakubwira ibiki yarantelefone arambwira ngo ibiki nibiki ngo Kersi ngo tubanye gute cyangwa ati bro ntagwa nkora urimwe gusa zurarabugabanye nyene zuravuga ngo none ngo kudatanga ikiganiro ati nibandihira itikenze nta by'ubuntu bihari umuntu muhaye iby'ubuntu burya ngaho ntiyumva ko namubwiye ati je nta buntu nokorera
umuntu umweretse yuko ukoreye ubusa nyene ugakorera ubusa niho nakagayo kava nibampita ikihamanze kumuha ico kiganiro wo mu journalist nkeneye me kwiproteja je sintange interview ndavuga ati nohava mvuga vyinshi mugabo akomeza nyene tuvyonga jere naje ngaha kugira ntanga ukuri ko wanje je ntigeza nyirukana nije nivanyeyo bivanye n'inyifato nyene n'inyifato isanzwe ihari ariko kandi reka je ngaruke neza kwa Gashuhe hagiye afise vyinshi vyo kumbwira tuje nabibonye ariko Gashuhe inyuma yo kuva hariya conversation yawe n'uyo mutipe yakomeje gutu no munsi muriko bigana goto kugira ibintu bihere bive mu nzira nagira mbona ko mukomeje kuzana ishuka kibi jewe tuvugana je ntituvugana gusa mu nyuma yarandikiye KERCY ubwo wandikiye KERCY wandikiye jewe nacho mwandikiye andike ukibona yaramwandikiye amyinginga inyuma yabige ibintu yapostinze vy'inkijo nawe nyene yarapostinze ku nkinzo ibintu vy'ingeso nawe nyene yabipostinze mu nyuma yaragarutse inbox ni message ngahazirimwe abagenzi yinginga KERCY ngo bagende bahurira ahantu bavugane kora barazi ko KERCY aratekereza kora bazi ko KERCY aratekereza ni ntama ntivuga ndambwiye KERCY ukiyanduka vanga nukuri ninduru z'abisilamu naramwanke kava muhiro ndambwiye ati wewe barazi uko utavuga ashaka genda akubita ibintu nkasa apoperanye ucu subira wemere saka gayo kava naramuganye mu cumba ntigeze aba mu nzu ariko kandi amakuru ansumira je nko sanzwe n'umuntu yarusaku sanzwe nitohorezo twindani hari amakuru ambwira neza yuko yayigeze kubasaba yuko mworyamana kugira ngo ibintu bigende neza ibi bintu nivyo canke sivyo ivyo bintu vraiment ni vya bien ça explique-moi comment vyagenze gute iyo ngeso twayihereye ku mukobwa ariyizi mukobwa wo haga no mu Kirundo mbega bon musuingozi mugabo suingozi gusa uwo mukobwa araza kuyumva kandi bashaza kumenya nabandi tutazi yaramwandikiye aramubwira uwo mukobwa arakunda filme cyane yarashaka gukina je non sais pas je afocha mubwira ati kugira uza gukina pati ya mambiri umwe yasavye uwo mukobwa ntiyasavye mwebwe rindi yasidaheze sasa tia moya mbili shaka moya mbili kweli umukobwa rero nimba bagize moya mbili nimba batayigize I don't know jewe Joashi bwizo aragusaba muryamana ubwizo kina film kuri kigugu uri kitavyingene urabikora yaramaze gusaba wewe ngenza nti vraiment yihangane cyane je sindi kigugu ngizibaza ngaho navugiye arigeze kuyigusaba uravyanka basi navugiyemo ntabwe ngugira cyane nshaka ududure je shaka uko tugegeze akunda gusaba koga baryamane ukine film kwanza sikugira ngo ucukina film aramana iminsi araguharara Joashi araharara arabesha yo sindi numubeshi exposa n kandi naje warabinsavye naratangura gukina film muga mu nyuma ndamunanira ko uyu yari umukopine wanje uramunanira ko ari mukuru wanje meramunanira ibanga nico yarambabaje nta kintu kimwe nofanda musigarije umaze hagiye mumaze kubona umuntu afise iyo ngeso nkiyo onya kuki mutimve ati hano uyu muntu je ndabona manje tuzoshikana kure reka muvinge nigire ku ruhande ariko akabubwira ati ngo turyamane tugire iki hamuka bikarangira ugize bikarangira wemeye kugenda gukina hari ubwo ntaba yawo munaficha kama muraye kunani kudate jenga no bandamweshe ntigeze nyubaho ngo ambwire ngo turyamane ariko ndakubwira ikintu kimwe umuhungu n'abahungu ngaha mu muji sivyo abahungu ngaha mutwese mu bahungu ngaha mu muji nakubwira ngo tugende kuryamana afise habicisha kandi ufise ubwenge urabibona turi aha tuganire ntihambye ati frere ngo tugende kuryamana oya nigeze abembari ntihambye ngo frere ngo tugende kuryamana oya je umunsi twari kumwe n'abagenzi kandi no twari kumwe umunsi no twari kumwe aratinya ubwo oya nagute je ndivugira nawe yivugira ikintu cyambabaje ndakivuga kikamva ku mutima kandi nivyo vyiza kugira amenye umva jewe ntangaburira nta nishampaye muri filme urumva ntaco tuma rero jewe nguma ndamuhayagiza nawe aje kumvuga nabi hanze yaza kuvuga abavyeyi banje nabi yabumvye banje banu y'uwundi urumva ngo aradusumira ngo filme yacu ngo nibeshe je abavyeyi mana abavyeyi n'abafonctionnaire fais attention twebwe dufise abavyeyi bize n'aba fonctionnaire urumva vyiza rero azaritonda agenda buke
afise kukubwira umuhungu tujana muri mu bantu benshi ukamubwira ushaka tureka mbwire kana katujana akanga ushaka tugera turi babi abakubwiye ine muri babiri muje kuyaga muri desade ako nakarori abakubwiye nese mwambwira bari babwiye uti ngo duhura natuganira rindira twari kuhurira nko mu kabare tukavugana ahantu bakavugana tubisanzwe mugo muri babiri lakini mugo muri toto mbiri nikiyago turi babiri ne mu kabari ivyo vyoberaye rega ndabwiye nimbwi mbe bavuga ngo we imbwi tinga inzungu mu mugana wagitaguze imbwi tinga shebuja ikirundi kiracyonze n'umusazi agira icatinya sivyo Kercy uyu unya mubangaseri buga abantu bazi gukina buga hari Iyindi na Kercy vraiment buga nibo bantu ba mbere haje nibo bantu ba mbere babiri nkeka bavuyemo nizo n'amafilme yo biha vraiment urumva buga n'abantu benshi batuma kira abayibangaseri buga na Iyindi na Mika sinzi nkeka no rya rutozi nambari rutozi ntumbaze ntawenze gusa rutozi nawe nta birenze sivyo umuntu igituma kibangira abantu benshi bangaseri je tuvuga n'abantu benshi babitubari ni kwera Iyindi director wanje shanye na mwana mwiza Iyindi na Mika nibo bagituma abantu bakira bibangaseri uko iremwa akajagari ubu unya sinzi n'ingene imeze bwa mbere barirukanye Mika ndabira we yaragaruse uranyumvira ubu rero yavuze ati ubu rero Gashuhe aragiye Kercy aragiye reka ngarukane Mika ubu Mika aragaruka arazuka sasa jenshi ashaka kumenya Kercy ikya TV iyo TV uwo mutipe niwe mweneyo canke arayihagarari nimba atari mweneyo ese mweneyo bazinze intambara ziko ziraba hagati yanyu muri hagati yanyu no mutipe oya ni mweneyo ariko mwambira ikintu cy'ubu diaspora ni sponsor ziva hanze zitandukanye cyane aba diaspora kutumana franga bamuguri simu sister hapa akazikula okay ico gihe urumva twaravuze ati Gashuhe nko mukinyi hari urukundo pre nashaka kumva urumva turavuga ati umukinyi wacu nta telefone afise kandi akeneye kuja muri groupe yumve ibintu biriko biravugirwaho kugira nawe atonde nk'abandi turavuga ati none gajo nta kuntu Gashuhe twomucreera groupe yaba bafana mbe wa mufana guma tubwira ati ndamukunda atakintu ariko aragufasha umufana mwiza umubona mu bikorwa ukamubona ndamukunda reka ndamuhikiye urumva turabikora turakrea groupe Jasha crée groupe yatanze nimero ya Mikashi yiwe mu nyuma turibaza eske kwe katatanze nimero ya Gashuhe yari Mikashi ize Mikashi ziraza ku vya Gashuhe nyene Gashuhe ayibone Jesse nibagira vraiment mu nyuma rero hariho mutonya wa Gashuhe petite sœur wa Gashuhe rero ntakiniramwo yari muri groupe y'abafana nyene b'inkinzo abafana bacu nta mukinya jamwo umukinya arimo yari Jo Hakim director na Lay okay rero akaza aratubwira ati yo raba amahera bamaze gutangana ya naya bageze mwijana bageze muri desa bageze mwaya akatubwira munyuma rero bamaze kumenya yuko ari imwe bace bamukura mu iyo groupe ntitwagiye turamenya makuru y'itelefone aho bigeze bace barayarya Mbazi mbara yari yabaye je Gashuhe yambwiye ati ngaya amahera mpaye ni 39,000 aragura Android ivyo ntibibaho akantu k'ubwenge ndatakuya ico yavuze ati ke aya mahera nta n'ikintu na kimwe no yakoze ngeka nje kuyarya ntahe nyene basi ninge mvume mvuga ati naya ndariye ndahaze kuko nta telefone yajamo Gashuhe ico gihe arashavura cyane ndamubwira ati none Gashuhe iyo telefone singombwa kuyironka wihangane ibiki nibiki reka ntitwice filme y'abandi ngo tuyiheze Gashuhe arashavura ntiyasubiyeyo nyene abadiaspora bafashije Gashuhe ngaronke telefone ntayigeze aronka 39,000 ntagura telefone bamwe bakantelefona Kercy Gashuhe turamukeneye ko mutaduha nimero yiwe kandi twatanze amahera bamugure telefone VIP Gashuhe jewe turi kumwe nabibibwirire nkamubaka bibwira rero ayo makuru yose
n'abantu baza barayamuha agashuhe nuko ni ibintu dusanzwe tumenyereye hano onye muri industry ya plus 257 yuko bimenyerewe abantu kuva hati ntibampemvye abandi binibi twebonye cyane mu bihe biheze sino bigarukako ariko kandi no munsi barasubiye kugaruka uno munsi message mwa mutanga ku mutipe niye message twomuha kwanza nabanza gabanya yo ma interview twebwe twabiretse gutanga ibiganiro kuko twe turabana b'abakobwa turiko turatanga interview hirya no hino tuvuga amajambo atandukanye tuba turiko turitesha agaciro rero dukurikiranwa n'abantu benshi tuzwi n'abantu benshi nabanza gabanya ivyo bintu harimwo kwanza nyimba shaka naho yuko bibiseri nyene iseri ibangade naho nyene amabanga araja hanze twariko sivyo twashaka mu bisanzwe dushaka kumusaba agabanye mana je nasuye kubinshiramo rumva ntabyo nkeneye kuja mu ivyo biganiro vyiwe ivyo yavuze nibaza ko bikwiriye sinkeneye kaza kuvuga ibindi message ariko agenda basaba iki canke abavuga kwiki urumva sha je rero hoho ndago afata amajwi sha no musinamukemye ariko ngo KERCY ngo je mu bisanzwe jo akimu ntaco dupfa mugabo ingesa afise nawe ingeso yiwe naraba igabanye yo kubasaba moya mbiri je narayisaba akageso kibouche arafisi bouche vraiment point urumva arafisi bouche vraiment nukuri akabouche karemewe abakobwa n'abantu twebwe dufise akabouche umuntu w'umugabo ufise umugore mu nzu n'umwana vraiment utunze famille uri hinzu kanu kakabusha ubukiye kukagabanya umuntu w'umugabo vraiment areke kwigira umu hypocrite sha my love nibibazo gusa mukurangiza ikiganiro umwe wese afise nk'amajambo nk'atatu mva mutima agakomeye kugira ngo ashikirize umuntu ariko adukurikirana cyangwa umuntu ariko arumva zino nkuru ugutandukanye sivyo ugutandukanye kugira ngo dumuca abantu tureke kubagumiza mu gifungu canke tureke gufata umuntu ngo tumute kicaha unaho tumute kwicaha tugume tugwana ukuntu gutandukanye ijambo rya mbere twababwiye twe yigeza twirukana mu nkinzo tipi nitwe twirukanye icya kabiri naco kontra uyisinya ku bushake bw'iwawe kandi kontra kugira uyisinye urabanza ukaraba ati eske ibi nzovyubahiriza canke bizogenda twe turabanyeshure nivyo kandi umwanya uratugora kwa tutasinye kontra twebwe tusinya tubishaka na kontra tuzosinya muri nkinzo TV okay kandi bivanye n'amahera navyo nurabiraba muri kontra kandi gukina none ndakubaza wotera imbere gute utagira korabo n'abandi kuguma hahandi nyene twicaye si vyiza ilifo ko tugenda tukamenya gashuwe nawe amajambo atatu yimva mutima shana kwiko Imana ijambo gambere mva noshikiriza tenda kabira babaje ugi umuntu azakubwira uramaze kubashe gombe ngene bibabaje je kubashira mukuru wanje ngafise ingesombi ngumubwiye nabi nanje bombariye nabi je kwanza nanje ndi gushikino je banza kubwira je hakimuntu ko please ndagusavye nukuri uri umuntu w'umugabo vraiment urafise umwana uri nka papa wanje basi ndanakubahe uri nka papa wanje kandi vraiment mbankuye no kukubaha gusa ko ari bushe ni kibazo sivyo wallahi je mvugisha ukuri je akantu kari ku mutima niko mvuga sivyo Joachim arafise ikintu c'akabuje kanini nya cyane mugaje ndamwubaha kuno yatumye nahandi n'abasami bamenye ko yajohashe jewe vraiment aho respect kwe aho ubakwe urumva n'abantu benshi baranzi kubera Joachim kubera TV yiwe nk'ivyo gusa no kuri kw'Imana kuja kuvuga mye barabangu ibi byo si vyiza n'ukuri uri umuntu w'umugabo ubuntu bw'ubugambo bwaremewe abantu abakobwa n'abakobwa ariko barabuhebubu ni ibintu vy'aba mama n'abakobwa b'inkumi nibo twaremeye umunwa twebwe abakobwa turavuga utavuze kuri ngo hari kipiripiri uri kurababwa so jewe rero n'ukuri kw'Imana mfite ibiganiro twabihevye n'uyu mugenzanje ngaha anye twe baraduhanuye turagisha inama bakuru bacu bamenyereye ibintu vy'ama TV baratubwira ati nuwo nzobona ahubwo nzomukubita ahubwo ni bana tubona baratwica mani ntubakubite jewe urabeje ni mutadebukirwa urabize ko dukoresha umwanya kandi umutadebukirwa
mugabo kubera mbonye ibintu hakoreye KERCY wagiye kumufata amajwi ahubwo gusa ngira yashavuye ko abanye twamwihojeje cyane ko KERCY yamuga yanse kumyitabana namubujije kuko KERCY yari gusubira gukina uyu afise umutima nk'w'igipempo urumva afise umutima woroshe cyane rero jewe no kuri kw'Imana bantu b'Imana byinshi KERCY yabivutse murakoze cyane bakunze ba Charity TV kudukurikirana ndetse mukumva neza byinshi cyane bitandukanye nimahoro bakurikirana cyangwa utari bwabakurikirane umva neza story zabo ariko ndashaka kumenya hari hano musi kwa Sami ndo mumeje ngo na Rukundo TV canke bimeze gute gukorana ni gwa Rukundo nyene yakorabo turiko turagira ni kagafungo babakubise bugati nyene twakwizwa agafungo twaza nta byo buntu bihari yadukubise agafungo mimi n'umuntu w'umugabo nimba atari banga yakubisa ngaga basi jumu nichoresa yenyewe tukitoka hapa mubanga inbox KERCY bakunze ba Charity TV mwakoze kudukikina cyane ndetse ndababwira neza ko ndabakunda cyane Elma Love mwarimu mutadebukirwa wange ntimubizi none eko tukuma dukora kwera mwebwe nguma mpambana nkubitwa nduga manuka hapa sijuga muje amata azonyorohereza piko sacu kweta dunyura manuke kuntu mwikate bamututse ariko kandi urusaku rundi racabandanya tuzogoma tuyanga aho dushikana bandi kure KERCY dusezera bariko badukurikira ndabasezeye cyane kandi ndabakunda abafana banje muzoza murambona aho muzombona muze munyirabire sinkiri mu nkinzo mawe KERCY ndamufise ko ndusa kugwisha ntavuga no munsi aho yigana cyo bakirekira ariko iyo ni private life yiwe sasa rero inzi inzi wallahi inzi no kwiganiro cyo bacha kiba kirekire sasa biriko ni content we ngoja vraiment jende waruguru ntibaza kutanze uraruguru sindakuzi sure sindakuzi mvuga kanu gatuma umva ko ndakuzi kavuge Niba mnavuye timbise rundi zako shaka ko novuga mvise bye vraiment ndakushigikiye vraiment gashuhe dusezera ko dukurikira vraiment hano nakoze keza maje gushiraho oya nagavuye ku ruhande ntibakumvise mane harayiye aho hano sikeza vraiment mugabo ahundi muzi wakumvise mbeke ni content mvise ako muri weekend kuri ki ni content vite abafana banje guys murindira iyi habari nikireta hapa mtalia akona ka weekend so rero turashimiye hagiye TV aganinda beg Charity TV turabashimiye cyane nabaza kudukurikirana na kino kiganiro bagitahure bacumve nubwo twagiye turashiramo umuntu ntabwo ani rwishinze bw'ubuntu bw'ubutandero gusa gucisha ukuri ahantu bavuga ngo bacisha ukuri ahantu ukuri ntigusha tureke guma tubeshego egamanika ndabwira gari twahuye umumere ngaha anyi wacu musite mugapa na musite waje turahura arambwira Frenisa itongeso mbese gafise niziki umwazi umuvye na wacu mvintu vy'ingeso avuga ati yo byose naravuga ati nengi ibintu bishikira umuvyeyi wanje mamacha ntabwo n'umwana nkora nkina canya nkira izina ry'Imana nuko aho kajambo ntangeso mbi dufise umukuru wanje aratekereza asante sana guys mwakoze kudukurikirana ndabakunda cyane ciao ciao